Ivyo yavuze nubwo umuntu mwoba amahasa ihasa ntitegeka irindi kugira ngo nzogutorera n'abagenzi. Urumva uRwanda ruvuga ati twebwe twama dutera bisobanura ngo nuko vuga ngo muri amahasa ngo twoca tugushigikira canke ngo ntidutabare uwo muntu kubera yatewe n'uwo twitwa amahasa. Turi mu gihe bibaye mu gihe hari habaye induru nyinshi aho hari haravuzwe amajambo menshi ko Burundi n'u Rwanda bishobora guterana. Tuvuge ko Kagame atanguye kwemera ko Burundi n'u Rwanda ari amahasa kubera abona ingufu zamuheranye. Nukuri uravye Kongo na Gisekedi n'abakayikwamba ibintu bakoreye u Rwanda urabona yuko barufukuye neza ukabona yuko barukubise hasi hanyuma no munsi ugiye kuraba ingufu z'u Rwanda diplomatikema ufatiye no kwijambo Kagame yavuze uravyumva ni nk'imvugo yo kwihebura yari ko aravuga imbere y'abanyagihugu biwe urabona ko abenegihugu abereka ko u Rwanda rukomeye cyane. Tuvuge ko Paul Kagame atagomba kuva mu gihugu ca Kongo. Ijambo President Trump yavuze ariko aravuga Kisekedi ko ari mu big man haravuga ko umuntu ari brave kandi ari umuntu w'intwari. Urumva yavuze ati twarasinya amasezerano y'intambara ariko uko biri kose utekane ya ntambara tuzoyitsinda. Aho kajambo sinde ko kumva muri ico gihe rero no munsi u Rwanda ruri mu bihe bibi mu vyerekeye imibano y'andi makungu. Nta gihugu gishobora kubaho kitagira imigenderanire n'ibindi bihugu. Ati nimba akeneye imbabazi nahere ku Burundi. Yego. Nahere ku Burundi asabe President Yishimiye amubwira ati ebana bimwe twumvikana reka tubwira bene gihugu bacu yuko dusubiye kuba amahasa u Rwanda n'u Burundi. Hanyuma nawe urabona ko ngiye mu bibazo umfashe. Je ndaza ko yamufashe. Ati mvugira. Yego. Mwiriwe cyane mwaramutse bivanye naho muherereye ndababwira ko kuri micro ni je nyene Juste Gael nyuma camera mwita umusaza ndabakuyaho muri ndabazana ngaha ndababwira ko no munsi twasubiye gutegwa iteka n'umukozi w'Imana ni Apotre MBAYAHAGA Isidore uno munsi tuje kuganira na cyane ko mumaze imisi munumva ubuherutse bw'igihugu cy'u Rwanda yarashoboye kuvuga ko Burundi n'u Rwanda asanzwe ari amahasa mbega vy'ukuri yo amahasa imigenzo y'amahasa guhera muri Bibiliya gushika n'ubu yamye ari imwe ko hari igihe bavuga ngo haba vrejimo n'abafojimo mbega Burundi n'u Rwanda twatura abavrejimo cyangwa twatura abafojimo nivyo uzoganira n'urugendo rwa President Tshisekedi mu gihugu cya Amerika aho amasengesho yarangiye Donald Trump amwise ko ari intwari mbega kuba intwari bivuze iki ubwo butwari bwiwe burashobora gutuma ubuseruko bw'igihugu cya Kongo bushobora kuronka amahoro ndabura ko bizoganira nuno mungere w'ishengero ryiza cyane ndabura musa nyakubahwa Apotre Isidore MBAYAHAGA yabaye bwake hano ni mu gitondo ego nizera ko umeze neza yego meze neza nta musonga pe turi gaho nyene ego iyo umuntu yumvise amahasa atahuri amahasa n'abana bavuka ku muvyeyi umwe kandi bakavukira igihe kimwe yego basumbanya amasaha canke iminota hari bavuze ngo ihasa rirashobora kuvuka uyu munsi irindi ikavuka uwundi munsi birashika mugabo kenshi baza bakurikirana nk'uko bivuze bashobora kuba bavuka basa babita abavrejimo canke bakavuka umwe ari muremure uwundi ari mugufi bakaba bafoje umugabo igihambaye nuko baba bafise amaraso amwe bakagira umuvyeyi umwe baba bafise umuryango umwe rero ni sawa nuko nayo mahasaga uherutse umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame yarashoboye kumenyesha ko Uburundi n'u Rwanda ari amahasa ariko mu Burundi bwashoboye gushima yuko burengera ako kahise k'amahasa bugomba kugira ihasa igihugu cya Kongo ku bwanyu mwavyakiriye bo bwa mbere hoho ivyo yavuze n'ukuri nuko gusangira bivuzwe mu gihe hari cyuka kibi kandi umubano utameze neza ariko ubundi hoho iyo mvugo yigira kuva kera iyo mvugo ni nziza kuko iyo abantu bamaze kwitwa ko bari amahasa urumva yuko ivyo batandukanye biba bike rero muri iki gihe nibaza yuko atanguye kubita tima mpembe canke usubiza amaso inyuma karaba akabona yuko mu byukuri Burundi n'u Rwanda bafise icyo bapfana gikomeye nibaza yuko nibaza ko ari imvugo y'umwizero nubwo iri kiravugwa mugabo agaca agomba kandi kwagiriza ko Burundi butemeye ubwo buhasa bagaca bavuga yuko Burundi bwahavuye buja guhitamwo
ko bwoba amahasa na Kongo normal ba mu kintu citwa amahasa nta shwayibamwe nta muntu ahitamwe uzo bihasana naka mugabo uko biri kose na muri biriya turayibona hagati ya Yakobo na Sawuli hariho amahasa mugabo usanga adakundana nka Sawuli na Yakobo bagutanga urwana mbere batarashika no kwisi umwe agiye kuvuka uwundi ati ntangayo ashakira ukuguru baza yuko iyo mvugo ni nziza mugabo nayikuremwo ibyo gutuma urutoki ahubwo abanze wewe arabe ubuhasa bwiwe yabwitwaye mu gute niyasanga koko atagize imico canke imigenderanire canke umubano nk'uw'amahasa no Burundi ni vya bindi president Ndayishimiye yashikiriza mu kiganiro imvune imvano siniko mwayikurikiranye ko bari baraganira bakavuga ati amahoro arashoboka hagati y'u Rwanda n'u Burundi mu gihe kicova mu nzira nta kibazo kihari n'ubundi dusanga turi bamwe urumva arabiko biregerana je ku bwanje ni sawa turi mu gihe bibaye mu gihe hari habaye induru nyinshi aho hari haravuzwe amajambo menshi ko Burundi n'u Rwanda bishobora guterana tuvuge ko ari bere ryayaze canke naho ihasa rimwe ryatanguye kubona aho gihe nibisanzwe kugwana abantu bavukana n'ibintu bisanzwe kuko burya Israel na Palestina bose ni bene Abraham kandi baravukana mugabo iyo ibintu bigenze gutyoye hama hagera igihe ico abantu bapfana hikaba kinini gusumba ico bapfa mu gihe umwe wese asubiye akibuka ati uyu muntu kuri jewe ninde kandi bijya avuga nibyo kuko president Ndayishimiye ibyo yavuze nibyo Burundi n'u Rwanda turi kondane kubana kuko twame tubana ntawe uzokwimura ubundi rero nibaza yuko mugabo nk'ivyo yavuze nubwo umuntu mwoba amahasa ihasa ntitegeka irindi kugira ngo nzogutorera n'abagenzi ivyo sivyo guca avuga ngo twahisemo Burundi ku ihasa rya Kongo sivyo Kongo yabaye inshuti cyangwa umubanyi mwiza hanyuma bigenda uko biriko biragenda cyane baza yuko oya uvuga ngo twahise ngo Burundi kwaje buhitamo kwibera ihasa na Kongo sivyo mu by'ubuhasa nta mahitamwe abamo uti ariko umubanyi arashobora kuba umuryango yego kandi umubanyi arashobora gusumbira n'inshuti turi mu gihe 2015 igihe Burundi hakwa kuba kudeta abashoboye gutegura iyo kudeta bashoboye guhungira mu gihugu cy'u Rwanda muri bimwe Burundi busaba igihugu cy'u Rwanda hari yuko imbere yuko byose bishoboka ariko bahereza abantu bashatse kuzana akajagari mu gihugu bega kubona igihugu cy'u Rwanda gifise abagombye gutegura imigumuko bakadategura na kudeta ku bwanyu ubwo bwasomba kimukurikira bwa mbere ho nibaza yuko kujya u Rwanda rurekrama yuko abantu bitwa basi bago aho bari hose muri za Kongo n'ahandi baja kubahiga canke bakagira ati ni mubadusubize duheze tubahane burya burenganza yiha canke isaba akwiye kumenya yuko n'ibindi bihugu uburenganzira babufise rero kubona Burundi buvuga buti ntaco dupfa mugabo kugira ngo none baza umwana akosheje mu rugi wabo arashobora guhunga inkoni za se wiwe sivyo agahungira mu wundi muhana none mu wundi muhana ugira ashashika havuka ntibikunda bafuma baza bamuherekeje nyamwana bakavuga ati uyu mwana yagize ubwoba yibagiye ko umukubita nyinshi mugabo muraraba mu muhane mugabo ntimuhave mubangamira byiza rero ntushobora kuvuga ngo ndamugumije ngo yaje guhunga muri ico gihe rero nibaza yuko jewe narumvirije neza ikiganiro imvo n'imvano president Ndayishimiye yashikirije mu by'ukuri ndarumva yuko ihiganiro bagiranye tete a tete na president Kagame gaherukino cyasharangije byose ibintu byo kuguma umuntu avuga hanyuma wemera ikintu ugaca wihindukiza ntugikore mu nyuma hagira ikindi kintu kigira ingaruka kikaba ingaruka kuri ivyo ugaca utangura kuvuga ngo umuntu ngo yakubaniye mubi yakubanye niwe biriko biravuga kandi wewe wabyemeye ntubikora yavuze yuko ari yabyemeye ati je nico nemeye ndagikora bajya hanzo bakuzanira ndabaguha mugabo petete ko yashize imbere akaraba ati nkabatanga hari amabanga dusangiye azohava ameneka agasha bireka urumva muri ico gihe rero
si byiza yuko iyo yihindukiza mu ijambo nakarema kindi bavuga umugabo yihindukiza mu kirago ntiyihindukiza mu ijambo ariko ndamumva neza president Ndayishimiye na Paul Kagame bamaze kuganira kenshi ikibazo cy'u Burundi habura iki kugira ngo iki kibazo cy'u Burundi n'u Rwanda gikemuke habura kubishira mu ngiro kandi uko navyumvise kubishira mu ngiro nta handi bigoreye kuri kote y'u Rwanda Burundi nabwo urumva buca bugira patience buze kurindira nta ngorane habe bizokunda mugabo twebwe bamenye yuko atari twebwe biriko biravako kandi nibaza yuko ashatse yoreka akabana n'abandi ntashwana we nafise ko numvise amajambo ariko aravuga muri discourse mwavuze aheruka kuvuga harimo amajambo asa no kwerekana yuko avuga ati ntacyo njera ibintu bimeze uku none mafu mafu rero si byiza mu gihe ukuri abandi bajya bandi urongoye bo bose mafu barakeneye umubano n'abandi barakeneye yuko izo ngorane zihava abantu bakagira amaproje bakabana n'abandi kandi uvuga uti je byanze mwaje mafu ugenda ko tuhe canke bya bindi vuga urumva rero ni byiza yuko n'ubuye amahirwe aracyariho telefone yiwe ibyo byose mu gihugu cyacu cy'u Burundi n'umukristo ndabizi ni n'umuntu w'intwara adakunda yuko ibintu byogenda nabi cyane cyane ngo bigire ingaruka ku bantu barongo cyangwa abene gihugu umurongo wiwuruguruye nabo bose bakamuhamagara akavuga ati dusubiremo bimwe twaganira kugira tubikure mu nzira byoje bigenda neza nta kiti ndamumva neza muti Kagame na telefone Ndayishimiye ibintu bintu nkaka kanya bizoca bigenda neza none ko babiyaze bakabiheza none umva hasigaye iki namubwira ati mutamu urabona turavukana kugira ngo ati turamahasa ati gucererwa ntibingana no gusiba byajambo nubwo natevye kurishira mu ngiro ubu nibaza yuko twobitunganya kugira ngo amarembo yugurukwe kubona no mahasabiri atamigenderana myiza afitani narijya mu gihugu ca Kongo abanyamurenge bamaze gufara benshi n'abakongomani bivuye ku mutekano w'igihugu ca Kongo kubona ihasa rimwe ryavuze ati turafashije kugira umutekano garuke irindi rikagirizwa ko riko riratuma ubwicanyi mu gihugu ca Kongo mu buseruko abantu bariko barafa tuve ko aya mahasa yahinduye intego uko imyaka yigirage mwe nuko muri abanyamuji mutareba mu gisagara bamutaruguru yo twavukiye niwe nta bantu urabona badukana imanza umuntu akaja kurenganya abantu kwitonga akavuga ko ari igiwabo hagera muri sente ntagasubwo nabo bavukana akavuga ati reha kurenganya abo bantu hose iwacu sibyo iyo tongo niryiwe rero kuba turi amahasa ntibisobanura yuko u Rwanda rugiye kugirira nabi ikindi gihugu kibanyi tudaheza ngo dutabare igihugu cy'u Burundi urumva gifise aho gihagaze gize politike yacu u Rwanda gifise politike yacu cyane cyane mu by'imibano n'ibindi bihugu canke mu byo imigenderanire no gufashanya n'ayandi makungu urumva u Rwanda ruvuga ati twebwe twama dutera ruhagomba kugira ati twebwe tuzobana nabi naba ntibisobanura ngo nuko vuga ngo muramahasa ngo twoca tugushigikira canke ngo ntidutabare uwo muntu kubera yatewe n'uwo twitwa amahasa ahubwo barakubwira bati ivyo uriko urakora sivyo kandi iciza kirimo nuko uburundi muri Kongo vyuriko muriko muravuga uburundi bwigeze buja kurwanya u Rwanda muri Kongo uburundi bwagiye buhamagawe na Kongo kugira ngo ndimihari Rwanda donc buhagarare hagati bubanguranye kandi ico gitemo ubona yuko ntibigeze baja gutera ibirindiro na rimwe cyangwa ngo baje kugira ati tugiye kurasa abanaka sauf ababarashe ukurashe urumva nta kundi ntabari tomata guteye uraheze ukivuna mugabo mu bindi ivyo u Rwanda rwo kwagiriza Burundi ngo bwagiye gutabara Kongo kandi ibyo n'uburenganzira kandi ni nitegeko wanashaka ni n'amasezerano bafitaniye muri ibi bya East African Community ibihugu biri mu muryango w'ubuseruko bwa Afrika harimo yuko umwase canke uteye igihugu kanaka atinyegeza mu kindi hariho amasezerano yo gutabarana yuko umutekano bagomba kuwucungira hamwe hanyuma ivyo byo kuvukana umuryango waramaze kuvukana wose nico gituma ibihugu byose bifise passport imwe mwisanzwe twari twarabaye umuryango rero byanse yuko
ubwo buvukanyi canke ubwo bumwe bw'ibihugu turimo buja mu ngiro kubera cyane ibyo nk'u Rwanda bica bigomba kuja gutera no gufasha imihari igwana mu kurwanya ubutegetsi bw'ikindi gihugu. Aho muri ico gihugu baca bigorana. Mu bisanzwe uba wemeye ubwo bumwe wongera ukabuhakana, uba wemeye ubwo buvukanyi wongera ukavuga uteka sibyo. Muri ico gihe nibaza yuko uwo byananiye atari we yovugiriza induru hejuru ngo abwire ababishoboye ati nimwe mwabigize nabi. Turi mu gihe amakungu yamaze gutahura n'amaraporo menshi yawe avuga ko u Rwanda ngo barukorana na M23 nabo n'userukira igihugu cy'u Rwanda hari i Washington nako i New York akaba yaravuze ko hari ibintu bimwe bimwe bakorana n'u Rwanda. Tuvuge ko Kagame atanguye kwemera ko Burundi n'u Rwanda ari amahasa kubera abona ingufu zamuheranye. Jewe naratangaye kuko discourse yavuze menga hari sinzi ko hari ejo canke hirya y'ejo yavuze yuko ingorane z'i Kongo zitigeze ziterwa n'u Rwanda n'umunsi warimwe. Cyo ntimwarabyumvise. Ati nihagira n'ushobora kumbeshuza ngaha ambeshuze ndanamushimira ntawe ari kuvyubahuka. Uravyumva? Uti ntiyari gushika imuhira wavyubahuka? Ubwete byari gushoboka. Urumva? Je narumiwe. Mu gihe son ambassadeur atandwi zingahe ziheze yemeje ati u Rwanda nigo rukorera muri M23. None muri ico gihe nimba ibibazo vya Kongo biriko biterwa na M23. Hanyuma userukira u Rwanda muri Nations Unies akemeza ko u Rwanda arigo rukorera muri M23. President Paul Kagame yogora gute kuvuga ngo ibibazo vya Kongo ntivyigeze biterwa n'u Rwanda na rimwe nta n'uruhara rwabigizemo. Nanye mparura mu discourse nace ndariko ndabikurikirana cyane. Ndiyumvira imvugo yivuguruje kuri iki kintu ni nyinshi cyane. Ni nyinshi pe. Kuko ubwa mbere yaravuze yuko u Rwanda rwagiye muri Kongo rugiye kurondera interahamwe FDLR. Ivyo bihagarara ko kandi birazwe. Sibyo? Arasubira ati ikibazo ca Kongo ni cy'abakongomani je ntikindaba kandi deja ari yari. Yaje kuvuga ko ari yari. Uranyumva? Mu nyuma akavuga ati jewe ndavize impamvu nja muri Kongo kurwana. Nja gutabara abatutsi b'abakongomani bariyo. Iyo ni ya gatatu. Nibyo yivugiye wenyine. Urabyumva? Mu nyuma aravuga ati ikibazo cha Kongo ni Felix Tshisekedi. So Rwanda. Aho. Mwine interview akavuga ati oya ikibazo cha Kongo si Tshisekedi ni M23 kubera iyo M23 yanabayeho Tshisekedi ataranaza. So kivre. Urabyumva? Agasubira. Undi munyamakuru amubaza ati SK ingabo zanyu zoba ziri muri Kongo ngo I don't know. Amwe ati ariko mugabo you are a commanding chief ngo yavuga ngo commanding chief ngo ntamenya byose. Ata misi haciye so twumva tuse ambassadeur ati aho byabereye kera rero reka tubabwiza ukuri. U Rwanda nigo rukorera muri M23. Izo mvugo zose ugiye kuziraba rero. Ukiyumvira ni yavuzwe uwo munsi ejo bukeye ati nta nari mu Rwanda bwigeze rugira uruhara mu bibazo bya Kongo. Dusubira inyuma gatoya. None duce twibagira uwo munsi yuko kuva mu gihumbi 1996 uwitwa James Kabarebe umugenerali w'u Rwanda yabaye chef d'état major wa Kongo mu gihe atari kiwabo. Tuje tubyibagira. Iyi M23 iri kiraza. Twibagire yuko yatangwe yitwa RCD. Tuvyibagire. Oya. Siyo nyene nuri. Yego. Twibagire yuko yahinduye izina kitwa ntuzeye CNDP. Darurankunda ari hari iwa. Tuvyibagire nabyo. M23 ya mbere tuyibagire ko n'u Rwanda bari bagiye mu biganiro. Ya kabiri yo baravyemeje bati twe ni twebwe. None umunsi kugaruka kuvuga ngo nihagira umuntu anampinyuza nta Rwanda rwigeze rukora ikintu na kimwe kugira ngo
umutekano wa Kongo canke ibibazo bya Kongo bibeho. Je nibaza yuko ni imvugo nyinshi zihushanye yarigeze no kuvuga ati ibibazo by'Kongo n'ibyo bakongomani jese ndimo muri iyo mvugo rero tugiye kubiraba tukaraba n'iby'amakungu agwagiriza umuntu yoshagaruka akamubaza ati none nimba uRwanda rutigeze ruba ikibazo cya Kongo mu by'umutekano cyangwa mu bindi wagidoha gukora iki wagidoha gukora iki wagiye gusinya i Washington kubera iki witwa wagiye ku mpamvu ziye dore namusinyije yasinziriye kuyo atamenye ibyo ariko arasinya ntiyari kasinya amasezerano yo kuvuga ati n'amasezerano y'amahoro none yasinyiye amahoro yuzuye cyangwa amahoro yahungabanye yasinyiye kugira gute yasinyiye amahoro yahungabanye jewe vraiment hari igihe naricaye numva birancanze nkavuga ati none mu bisanzwe biragoye urashobora gutanguza ikintu kigapfa cyarigeze ku musozo cyarigeze kure nibisanzwe mugabo fo kameme iyo uhagaze imbere yawe n'igihugu fasime sibyo kuko ntiwovuga ibi kuri media zini nyamahanga uje gusinya amasezerano kuva Isani City ukaja za Nairobi ukaja za ntuze za Rwanda ukaja za ntuze za Doha za Washington hose ukumbiza by'umushikiranganje w'imigenere y'amakungu ujya nduhungire baravuga ku Rwanda donc na Kongo avugira abanyamurenga avugira abatutsi b'ikongo avugira M23 hama ngo ucugaruka no musi uvuga uti twebwe jamais nihagira ubumbeshoza nahaguruke ngira atinya ko mabara so y'abanyamurenge ashobora kumubazwa imbere y'ubutungane ntibishoboka bijya ntibihindura ibyo sentare mpuzamakungu itohoza ivyo byose urumva barabitohoza ko bakamenya bati responsabilité ni naka na naka icyo nibaza yuko kuvuga yuko atigeze agira uruhara mu bibazo bya Kongo nyakubahwa perezida aho hantu ntituhumvikana pe yari ko aravuga imbere y'abanyagihugu biwe urabona ko abenegihugu abereka ko uRwanda rukomeye cyane akagwereka ko iminsi yose agomba kwivictimiza yuko bamurenganye mbega kubona iminsi yose ibibazo uko mu bitubwiye bije amarondera amamotife abarondera ibyitwazo bindi bicaja tuvuge ko Paul Kagame atagomba kuva mu gihugu cya Kongo mu bisanzwe kubiraba yovanwayo ku gahato ngaho kubwiwe ntiyovayo pe biragoye jewe nashaka intambara je ntibavuga ngo gende mu bantu bemera ko yaheze none abavugiye arugere ubona bavuga ati twataje ko baciye bafata yani mayira yani mashamba ejo uzokumara ikindi kilobere cyadutse abati mu twahebye kera bitwa kujya niye bigenda birahindagurika kuko ugiye kuraba subushake sinzi yuko mwabonye amasanamu mu gihe bari ko barasinya y'amasezerano nukuri byaragaragaye yuko yasinya atabishaka ni hamwe igisura cy'umugabo gihakuza bunini gusa ni Amerika yamuhagaze hejuru yavuga ati urabisinya kuko utabisinya hari ingaruka zijya gukurikira naye handi ho wewe wosinya n'umuntu ko ivyo mwafa bivuyeho ubu abandi iyo basinye baragwana mu nda bakaramukanya bakereka amakungu bati ubu rero ingwara zirahavuye ubu turakundanye warigeze ubona atanga ukuboko ngira yabona Tom waye akamuzunguruka oya ariyo dusinyo zimwe zireka bati ibi naho bisinywe wapi ati batoye inkoni kabisa wapi ibi naho bisinywe se sawa nakumva neza Kagame yaramaze kwiyumva ko igihugu cy'u Rwanda kitobaho kidafise ko bwa mbere ho no kuraba ibyo umuntu abahombye muri aya masezerano mu by'ukuri bavuze bati uRwanda nirusubira Rwanda nyene gwiko Rwanda nyene Kongo ibukongo ikontora imbibe zaye zose ukaraba ivyara biva muri Kongo biji Rwanda agaciro kabyo
ukaraba amasezerano bari baragiranye na Kongo yuko buri kwezi niba atari umengane buri kwezi batanga miliyoni 50 z'amadolari kugira ngo Rwanda ntiruhungabanye umutekano. Yego ni nk'igiture baruha. Uravyumva? Ivyo amabuye by'agaciro yarabivuze kandi bimwe twaravyumvikanye ko jewe nabyumvise nkumva nti harimo ni pare de realite nubwo harimo ibindi bintu ntumvamo neza nk'ivyari. Uravyumva? Donc uravye ivyo bintu byose ukaraba ingene Kongo Kabila yarasinye u Rwanda ko rukontorera imbibe 9 zose Kongo ihana ibindi bihugu. Ukaraba ingene inzego z'iperereza zahawe uburenganzira bwo gutembera Kongo yose ijoro n'umurango. Urumva hari ibintu byinshi burya abantu bapfa kumva ngo basiye amasezerano mugabo umuntu yamaze mu gihe ikintu mu bintu igihe kirekire nubwo byo babyari byo gusagata haba hamaze umuntu aba yamaze kubona yuko umenga ni umurima wiwe bwite. Ni hahandi umuntu itongo wajya kuburana akavuga ati genda hari imyaka myinshi sinohava nubwo atari iwanje. Nayo imyaka myinshi bamaze urira avuga ati none ibintu nahora nkura ngaha byose ndahevye none bice bisubirirwa n'uko amasezerano ntaza mu gihe yateguriye aza bukwe na bukwe. Rero ico gihe harimo uruhombo. Ivyo butare rero je ibyo yavuze numvise kameme nimba ari byo kubona hone Jirante Giyembe yavuze ati none ko twebwe dufise uruganda ku guhingura ubutare sibyo no bafise rafineri Ego. None abakuye ubutari Kongo bakaza kubuhingurira mu Rwanda kugira babushore bwavuye mu imyanda bucobara bumwate twebwe hari kibitwa dukoze. None bocisha ubutare ngaha tukaba bahingurira ntihagire ico dusigaranako. Ivyo ni Kagame yabivuze. Ariko ndavyumvirije avuga nti ivyo nivyo. Yego na twebwe yaba hari uruganda rafineri igira ubutare peut-être ari bubabuza bugaca hano hama bugahingurwa ababuzanye bakabushora mugabo bagasiga kereke cyose. Uravyumva? Mugabo rero aho tutahuriza cyane sinduma version ya Kongo kuko nayo Kongo ivuga ati aratwiba amabuye y'agaciro. Uravyumva? Urumva bavuga yuko abantu bayimba bakayacishe iwe kugira yabahingure bayatware ameze neza adoza agaciro. Naye akavuga ati oya Kongo naye ati wapi ahubwo ntaba yakuzanira ni uri mu bandi uza gucukura ibintu byacu kabitwara ukabyita gwawe. Aho rero ntibarabyumvikana mugabo ukuri kubaye ivyo yavuze aho Rwanda barurenganye. Ubwo Kagame nayo yaragomba sigura yuko ubutare bushogwa hanze ari ububa bwasigaye kuba abakongomani babaje kugira ngo bakorere usanga ari bato. Oya kuko umugwiza atunga canke umuntu ari muri bijya by'ubutare ahigiye kubuhinguza ntiyosubira Kongo kugira ngo abupakire bujani burayi abupakire buvuye i Rwanda. Rero no kuraba eske haba hashoye abo bakongomani canke yandi masosiyete canke n'u Rwanda rushora hamwe go u Rwanda rushora rero yo yarabeshe. Turi mu gihe binavuga mu miseze yuko M23 yabaswe kwigaragaza ngo iratera ngo n'amadrone kisangani mbega kumva ivyo bintu M23 mu gihe twaratuzi ko amahoro ariko araza amahoro twumva yuko rimwe na rimwe igikoresho tudrone kugira ngo ishobore guhungabanya umutekano byo byo bivuga ko ikiganya kwa. Iyo ni rero iyo ni kosa bakoze bashobora kurogereta kuko birashobora konona n'ibyo amasezerano yababikira. Biragoye kuko barabikoze barishongora batinzwe twabikoze Kongo turayimenya amaso n'amababa turayaciye ikirere turacuguruye niko tugikontorora. Twarabonye ntuze nanga nimenga hari ejo yaciyagirisha inama nimba hari igoma atangaza yuko intambara bayivuyemo yaheze ubuye bagiye kujya mu bikorwa by'iterambere byo kubaka igihugu. Sinzi igihugu yubaka icyayi cyo kuko je nango ko ndabibona uko biri kose. Yego sinzi Imana senga ishobora kumutabara ukundi ariko nanga nabarya bagabo bari kumwe bayagenda babonira hepe. Hagiye bajya bagabo bari kumwe Moise Nyarugaba gasigara ari we yamye imisi yose akogeza yosigara gute
imisi yose ntiyamakingi asigaye hogenda nde amazi se yayanduba ndabumva neza Nyarugabo atagira he ntibikunda none yo wewe wumva yo none yose kara asigaye nande asigaye gukokeza indi ntambara u Rwanda rwari kurategura yego ni Nyarugabo bagishinga FD ni yarimo se ntuzeye RCD niwe yarimo CNDP yarimo MBAYAHAGA ya mbere iya kabiri yego n'ubundi urumva n'iyindi ishobora kuza ukazoza wumva arimwo mugabo agiye uko nayibona ituru umurindi w'amakungu mbona uravye les accusations za communauté internationale bagiriza M23 na les crimes de guerre bakoze abantu bapfuye bakicwa bazira ubusa bamwe bazira ubwoko abandi bagafatwa ku nguvu abagore n'abana batarakwiza imyaka abantu batuririwe mu bushu abantu bahohotewe batotire zitagiko zingana bamwe bagapfa bishwe n'inkoni ibintu bakoze ni byinshi ku buryo rero umuntu wese yari hajya kasima akavuga yuko ibyo bintu ari muri byo ari nyuma yabyo none waza yuko hagaze kuja kuburana hazogendana bageze gusora imitahe mpuzamakungu hazofatwa abandi bazosohora iyandi ntibajya nyine rero nibaza yuko ntaho bashobora kweshapa ahubwo narabivuze mu biganiro u Rwanda rwagiye mu biganiro mu by'ukuri rwagiye rurondera inyungu zago abo rwakoresheje ntigwabibuka normalement abandi bantu iyo bafise ibiganiro bakabona bati nta kindi gisigaye aha turakwetura isuka dutahe umwami turawoza nta intambara iraheze yategereza kuraba eske aba bantu bari muri iyo beriyo bubu muri ibiganiro bisohokamo gute kubisohokamo rero bari kunegosya iminite yabo kandi birabaho kavuga ntitureka kurasa mutemeye yuko muduha iminite ko zokurikirana n'amasentare mpuzamakungu ibyo birakunda mugabo rero hariho ibyaha bitahebwa ndengera butungana yego utajya kuvuga ngo twumvikanye ngo ntawe uzonkurikirana amakungu avuga ati hariho ibyaha bitababarirwa ndabumva neza u Rwanda rwarikunze yego kandi urumva none ko bemeye akabigoro baserukira yego baje bagaragaza yuko atajambo bafise M23 yego none bezo yohamagagwa idoha igahamagagwa muri za Rwanda hakabura nanga hakabura bizima hakabura abo ba Nyarugabo nyene abo ba Makenga nabandi bose ntibazi igifaransa none n'icongereza bakavuga ati turaje abaroberi bakwerekera kandi bagenda mugabo ukabona hagumye bavyerekana bati twebwe turi ku kazi twahawe mugabo patroni naka Rwanda rugashira rugenda rugasinya rugiye gusinya rero rusinya ibintu bizoruzanira inyungu kuko urabona ko nduhungirehe aguma avuga ati twega amasezerano twayasinye cyane twisunze ibyo guhanahana bidandazwa ni commercial donc urumva bo bavuga ati abapfuye barapfuye ababishe nabo bazobibazwa twese twigeze tujabuka twagumye ya karuvate ngaha dufitiye n'ibare duca mu aeroport ya kuvuga igifaransa hanze abishe n'abari kuri tele abandi nabari kwarawoke yego urabyo twebwe inyungu zacu zizoboneka mugabo watoye urusasu yagatora imbuga itagacumita umuntu abo ni bari abagabo bari hari hakurya baba babizereka rero urumva batakuvugiye hatogera igihe siniko bumvise ujya mu senateri w'umunyamerika reka avuga ati mbe mu bukete bw'umugabo witwa Nanga yiri bazungurutse isi yose adutesha umwanya wo gusoma ibintu bizima uyu ninde ko mu bya M23 tutamuzi uyu tuza basinye uyu ni giki mwini mvugo rero monami ni byiza kandi wanashaka aho intambara igeze mu byo kuri giye guhagarara turi mu gihe igihe cya CNDP Rurankunda vyiswe ngo yatewe ngo afatiwe igisenyi nubakiri mu gihugu cy'u Rwanda mu gihe sentare mpuzamakungu ihana ivyaha nubi gifise umutahe wiwe ubwo u Rwanda ntirushobora gufata Nanga babisimana ba Nyarugabo
bagakora nk'uko Rurankunda vyagenze hama bakamuha vira ikigara bakaba baribera. Ikigaragara nuko Kongo leta ya Kisekedi iriko iraneyantisa uRwanda diplomatiquement mu masara yose y'isi. Ivyo Rwanda ko rwabishoboye kubera rwari rugifise ijambo rikomeye no kwizerwa n'amakungu, hama rukaba rufise n'abantu barugira amarobingi canke abapare bakomakomeye. Mugabo no musi ugiye kuraba kuri scène ya diplomasi au niveau mondial uno musi urabona yuko ruri down. Nukuri uravye Kongo na Gisekedi n'abakayikwamba ibintu bakoreye uRwanda, urabona yuko barufukuye neza, ukabona yuko barukubise hasi. Hanyuma uno musi ugiye kuraba inguvu z'uRwanda diplomatiquement ufatiye no kwijambo KAGAME yavuze ngo abo bantu bose baduhamagara batubwira ngo mukora ibi natwe turabakorera ibi, mugira ibi nayo turabakorera amantu, akavuga communauté internationale yarayivuze, havuga ati amakungu yose kumva guma hamati ndarambiwe bingeza ahantu ati rero hakonigwa nuko jewe nonigwa n'agasuzuguro kabo bavuga ati udakoze ikintu dukora iki, ati nufuma nigwa nishavu mfise nkavuga nti nkababwira nti go to hell. Urumva ni imvugo havuga ati bose bampevye bose banyanse bose babonye ko ari je umenga ndi mubi none je mwaje mafu. Uravyumva ni nk'imvugo yo kwihebura. Mugabo ugiye kuraba kuvuga yuko yosubira akanyegeza inkozi z'ikibi ziriko zironderwa n'amakungu uyu munsi, ni hahandi nawe ni hava yisanga yiteze umutego, kuko sinzi ko warubizi kuko n'abakuru b'ibihugu barasorerwa imitahe mpuzamakungu. Ivyo niko ndabizi ntiyovyemera, yosakrifya abandi mugabo rero ntiyokwemera ko ico gisohoka. Nibaza yuko rero uko biri kose ivyashitse kuri Nkunda akamugumya ubuwe ntango bafise zo kubikora. Ukavuna Goma M23 muravye ingene ikirere kimeze, urako ishobora kuribera ikibanza ikabisa ikava mu ivyo bice. Je nibaza yuko itegerezwa, sinzi ko wumvirije ijambo President Trump yavuze muri prayer breakfast iri kiraba, ariko aravuga Kisekedi ko ari mu big man haravuga ko umuntu ari brave kandi ari umuntu w'intwari. Urumva yavuze ati twarasinya amasezerano y'intambara ariko uko biri kose utekane, ya ntambara tuzoyitsinda. Aho kajambo sinze ko kumva uravyumva mu yindi mvugo vyoba vyiza bakurikije ibiri mu masezerano M23 gakamanga na hakirikara, kuko hamwe vyorinda gusaba ko bayihiga ubuye vyogora n'ingene baronka binyegeza usukwa n'ubasuka, kuko yavuze ko nyene akorana nabo we wariwe baracari mu gihugu c'abandi. Nibaza yuko uko biri kose nibashire ku munzane kuko borinda ko barondera byo bagendera nabi. Iyi prayer breakfast ya wabona ko Trump yishimiye cyane Gisekedi. Mbega muravye ingene igihugu kimeze diplomatiquement, wavuze yuko Kongo yashoboye guhagarara neza. Tuvuge ko Gisekedi yavuze ati ubu butare bwatwara uRwanda ikabushora muri Amerika, reka twivuganire twebwe nyene banyene bwo buze guteza imbere igihugu ca Kongo. Bon, bavuga ko la politique n'a pas d'amis mais d'intérêt. Rero nibaza yuko hariho jeu d'intérêt muri ibi bintu. Les Américains so kuvuga yuko bakunze cyane Kongo, bakunze cyane Kisekedi, ico bariko baravuga nuko Kisekedi, President Kisekedi urumva amasezerano canke ivyo bagomba kwa na Amerika ibifisemo inyungu nyinshi zisumba uko bogira ngo dukora rero uRwanda. Uravyumva yanayivuze ujya mutama Trump je naramukunda gose, ari direct hari n'ibindi bintu yankaje nanye nanka vraiment. Uravyumva yavuze ati ni president w'igihugu kiryoshe kirimo ubutare bwiza bumeze neza kandi tugiye kubwimba. Uravyumva yayivuze ati rero uhumurije ntambara tuzoyiheza. Muri politiki intambara ibigwanisho ni byinshi, petete ko yagize ati na Kongo avuga ati uRwanda rwirirwa rurahenda makungu
ngo rubaha ubutare kandi ari ubwo batwiba kubera iki ntoja kunegosya directement ubu butare nari nkabutanga kandi bugaca mu nzira nziza navyo birashoboka mugabo wose ibi bintu by'abantu bapfuye depuis 30 ans yabivuze navyo ntuze Trump havuga ati imyaka 30 abantu bariko barapfa abantu bicwa bamwe bazira ubwoko bwabo abandi bakazira ibindi bintu byo kugira ngo amayintere y'abantu ashigwe imbere abantu babibe cyangwa bagire gute bigomba guhagarara navyo birashoboka mugabo gushika ubugiye kubiraba Amerika isa nuko yagumbiranye na Kongo uRwanda nago urumva biraba mugongo biragoye rero biragoye kandi mu gihe tuze ko Amerika n'Ubwongereza bahora n'abagenzi cyane b'u Rwanda urabona yuko Rwanda rwarubwira umenga ni nk'umwana ari adobute na Amerika n'Ubwongereza mugabo ugiye kuraba uno munsi urabona ko Amerika mu bihugu byasibwe kugira ngo na ambasade zugagwe u Rwanda rurimo n'abantu badashaka kuronka passport ntuze visa barimo ngo siko byahora bimeze turabizi yuko n'abarundi benshi bagiye kurondera ama visa kenshi harabaci Rwanda bigasha bikunda kubera byoroshe sibyo uno munsi ugiye kuraba diplomatiquement nuko bimeze la politique na pandami la politique na ifise des intérêts gusa uno munsi nico gituma ndababwira nti abantu kuba bansi uyu munsi hejo ugasanga niho bakundana abakundana uyu munsi ejo ugasanga barankana muri ico gihe rero uno munsi u Rwanda ruri mu bihe bibi mu vyerekeye imibano y'andi makungu rero ingaruka z'ivyo bakoze ziriko ziraza nibemere basi murumva Kisekedi ntabayemwo president asanzwe ashobora kuba manipulé par Rwanda nkuko bakabira byagenze muri ico gihe rero rumva c'est la loi du plus fort tabumva Kisekedi ni ntwari kuko Trump yabivuze harakomeye kuko urumva ibintu yabomagwe ni byinshi d'abord urumva ntiyagize ubwoba bazi yuko none kurinda bakabira bavuga ati reka tuguha amafaranga ntuzoduhungabanye bagahugwana urumva we numva ko ari ingorane Kisekedi rero gashaza ati je ibyo ndabimene buhiri byose ndayaguha kabu sindaguhanana ugomye tugwane uravyumva hanyuma rero usanga ari yarabyiza arabona ati ingufu zo Rwanda je ndabona ahantu ziri kandi nanjye aho hantu ndashobora kuhashika nkazikurayo nkazigarurira mu yindi mvugo rero ugiye kuraba nkuko ntuze Trump yavuze mu by'ukuri imyaka 30 yose yari irangiye ata mukuru canke mukuru w'igihugu muri Kongo avyuye umutwe ngo atumuruta ku Rwanda ni Kisekedi bigize wenyene rero ugasanga yarazi n'inguvu Rwanda rufise amaboko donc les mains invisibles zishikiye u Rwanda burya babazizi amaperereza y'ibihugu arakora akamenya ati aya manyamanaka afise yategwa niki mbega izi nguvu afise azikura he ahashitse hose ku Rwanda ruvuzwe mu makungu ubona abantu bose bashaka amashi ni kubera iki yabibonye yavuga ati ahantu ngomba kudetruiza ubwa mbere ni muri diplomasi twaye twerekana amakosa yago twaye turufukura hanyuma ivyo bahora baja guhendesha ayandi makungu turabigwaniramo tubibake cyangwa makuru twebwe tuti aho tumu mu bandi wakaza kutwiba ngo guhe ivyibano ntiwoza ugatora ibintu bitagira ko umuvumo bitagira ko amaraso y'abantu urumva ya za interest bazibonetse urumva rero ni ivyo ugiye kubiraba ugasoma neza nibaza yuko u Rwanda rugaze mu bihego shira inguvu mu kugomba kuvugurura canke kuvyubura umubano mwiza n'ibindi bihugu mama twigishe mu rusengero ati ikinyoma kimara umunsi n'ikimara umwaka uyu mwaka ntiworangira tuvuge ko wa mwaka washitse w'u Rwanda kwananyuhe ruhenda amakungu rusesa amaraso mu gihugu cyako gaye ntushobora kuri mu bantu 199 bose bagutuma urutoki bakwagiza ikosa guca uvuga ngo 199 bose barakwanga mu vy'ukuri uba uri ntabwirwa gusa ubura umuntu w'intahanurwa muga mu vy'ukuri ikibazo kiba ari wewe nyene rero mu gihe amakungu yose aguhindukiriye akavuga ati we ibintu uri kurakora bigomba guhagarara ni bibi nta kintu cyo kuvuga ngo ndafite urumwavyi ndabereka yuko jewe nzogikiremura cirashe ko baze binywane inywane nta gihugu gishobora kubaho kitagira imigenderane n'ibindi bihugu
ntikibaho ntibikunda rero uko biri kose ce n'est pas trop tard nkuko atangwe kubivuga ati burya uBurundi n'u Rwanda twara amahasa rero nahere ku Burundi ahubwo nyene kandi yohera ku Burundi bigakunda burya rero president Ndayishimiye urabona ko agiye gutangura no gutwara Union Africaine umuryango umwe bwa Afrika kandi akaba ari n'umugenzi yagiye gutabara Kongo yega n'ivyo bibazo bya Kongo ashobora kumubwira ati umubanyi n'uye muryango Kisekedi ko yemeye ko tubana reka duhamba kahise hama dusumiranira abene gihugu ntibabihomberemo yo bikora ati nimba akeneye imbabazi nahere ku Burundi yego nahere ku Burundi asabe president Ndayishimiye amubwira ati ebana nimwe twumvikana reka tubwire abene gihugu bacu yuko dusubiye kuba amahasa urwana Burundi hanyuma nawe urabona ko ngiye mu bibazo umfashe ndaza ko yamufashe ati mvugira yego tuwodushe n'abasozera icari gikerewe tutovaga tutavuze n'icyahe kubakurikira kino kiganiro ndazi abarongoye ibihugu y'aba president Paul Kagame canke abamwegera bashobora kuraba kino kiganiro canke abarongoye igihugu cy'u Burundi nike kintu usozerera ko mukubabwira mbo ntaco mfise no sozera ko n'ubundi ndazi muzogaruka uravyumva mugabo ico nagomba kubamenyesha coco nuko abarundi nibaza nihereye ko turifuza gusubira kugira umubano mwiza n'u Rwanda turifuza kugira umubano mwiza mu karere turifuza yuko amahoro aganza turifuza yuko izi ntambara zihagarara kuba tubaja kutemera ubutegetsi canke kugira inyungu zabo mugabo bagenda kwica abantu zihagarara rero Burundi nibaza yuko sije ndabuvugira burafise ubutwara burafise abavugizi burafise mugabo nk'umunyagihugu wow twagomba kubibabwira twe turifuza yuko duzwa kubana neza mugabo niba bitwemerera nuko ndagushimire cyane yakuwa Apotre Mbayahaga ndabakengurukiye nanje nizere ko n'ikindi gihe nitwabagara byo twita wari umwe ngo mvuge ijya nyuma mwizira rya Yesu nuko yari teka ridasanzwe yego ndabifurije weekend nziza yego ya twese nuko ngiyanzimbire ku muhanda je yo mvuka baturamukiriza mukanya ndagiye nuko mutatubwiye twaribwira tubaherekeje yego bayenzo babwiteguza ikindi gihe nuko reka tubashimire mwese mwabyo murimo murabana natwe ngira muravyumva muntu w'Imana aho wavukuriye aho wavukiye n'umwanya mwiza kugira ngo ushobore kwandanya harangura imigambi y'iterambere no kubandanya ushigikira abandi muravyumva ko Mbayahaga bandanya bikora kuri mikoro je nyene Justice ntiharamba amahoro ntiharamba Burundi ntiharambe Kongo ntiharambe ibihugu byose marashize ku isi mu mahoro n'umutekano babaje za Kristo ushura none